hano mu mico y'iwacu hano mu Burundi ibintu vya sexualité bitabu cane ntiyumva ko aza ku birateye isoni ntiyumva no ko yoza kwa muganga kwivuza kuri ico kibazo. Baravuga cyane ko gukorokirwa burundu ni iki muri rusange? Twama twumva iminsi yose ngo arangiza vuba. Kibazo ko ari stress umuntu aba afise canke n'ingwara bisanzwe hari mu musanzwe hariho abarebare n'abagufi, hariho na difference ikaba usanga ari umuntu ari muremure canke mutoyi, umuntu arashobora guhindura ico gitsina ciye kikaba kinini nkuko avyifuza. Ego birashoboka mugabo hariho ubihugu biteye imbere baragira amashuruje, urabizi ni bo bageze aca vyica ya nta consequence bitera atari naturel atari kavukire. Donc abarundi tumenyereye kavukire ko byose aho umva ko ikintu kitari kavukire cyose kiza gutera ingaruka mbi. Oya nta nkurikizi mbwa arashonje hano iwacu umuntu ashaka gushaka amasanimetero kongera apana baza ofete ukuntu abantu no babwira kugira bavyumva uburyo bovyumva ureka gushika hajya urya rugero rwiza wateza gushika ko kubera ufise ikibazo. Ababwira ngo mpa size yose ngo je nihitiremo hakuye mega ni muri marché isoko ro ayi mega ni isoko ngo mpa size yose nke mpa size mu mfise ngaho ndabire kwa amaje cengira shwashake abariho ubwiza ya ugera ku rugero utagera. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Dukumwe n'umuganga akiri muto cyane. Ndakora mukije. Mwaramutse neza. Meze neza cyane. Twari twaravyumvire turavuga reka tuzorondere umuganga asanze ajejwe mubanga canke ibihimba vyirondoka ku bagabo. Nkuko mpereko gukora ikiganiro n'umu apotre ariko aravuga ku bijanye n'igitsina cyane ku bagabo, kurangura amabanga yabubatse kare habo binanira hariho nabo bitegenda neza. Ndakora mu kice. Mwaramutse. Akazina kahe? Ni Docteur Cyriaque. Biba bimeze gute muri rusangi mu bibazo nk'ivyo muhuru ugasanga abagabo biranka kabigira cyane, abenshi ariho nabirukiye kuja kurya ivyatsi, abandi bakababwira ko banywa amaji, ariko bimeze gute muri rusangi muri kuri ico kintu? Muri rusangi ni ikibazo gikomeye cyane gihari mu ngo nyinshi, mbere n'atacigwa turakora twovuga ko biri mu bituma hariho hakenewe ivyigwa vyimbitse mugabo biri mu makoze twokwita cause mu bituma haba ukutandukana ama separation n'ama divorce. Rero ikibazo gihari gitegwa n'ibintu bitandukanye, nuko hano mu mico y'iwacu hano mu Burundi ibintu vya sexualité bitabu cane ntiyumva ko aza ku birateye isoni ntiyumva no ko yoza kwa muganga kwivuza kuri ico kibazo. Donc kirineglige ariko kirakomeye ko kirateye ibibazo mu rugo, abagwayi bariho biva rero ivyo bishobora kuva ku bintu bitandukanye, rekoze ni nyinshi bivanye n'umugwayi muga hariho imigwi y'abagwayi bakarigwa cane, n'ivyo bituma rero ico bivako biba bivana n'abagwayi état de santé yiwe ukirondeje uragitora. Rero no kuno mu kuvugwa wisunga ico cabitumye kugira upfure umugwayi neza. Baravuga cyane ko gukorokirwa burundu ni iki muri rusange? Gukorokirwa burundu ni terme abarundi batoye kandi abarundi bari baciye ubwenge bitari bifise inyishu. Gukorokirwa terme yo gukorokirwa ko twakuze tuvyumva nuko babivuga mu co y'ikirundi, bavuga yuko ngo uruzogi ruba rwaratibukiye ku mwana w'umuhungu akivuka hajya atararagaza uruzogi kodombi kari tarakira ngo rushobore rwatibukira rero ku gitsina ciwe ngo acakorokerwa, ariko ivyo c'est pas approuvé scientifiquement, ni scientifique, c'est pas même logique. Donc ni cause kenshi abana baje bavuga ngo naka yarakorokewe yakuze yarakorokewe, ni cause hormonale. Ni cause hormonale kubera rero twebwe hano iwacu tudasuzumisha abana batashushe batagwaye ngo bagire ivyo rero ntavyo tumiza aza kubimenya hageze ko agira mariage canke babonye abavyeyi ariko umwana
atari karakora neza amabanga mpuze canke n'abamenya bageze mu rugo rero ni cause hormonale kenshi akiri muto ubwo nifatiye kuri ya mico yacu uzamumva ngo birateje isoni kubwira umwana wawe baganira abavyeyi n'undi baganiriza ivyerekanye n'ubuzima ndoragitsina donc la santé sexuelle muri rusange bo uzamumva ngo kubatera ubuhombo bogira butangura kwigisha abana ku myaka ingahe umwaka yo kubigisha umwana bivanye n'urugeragezeko hari ibyo utegeze kuganira na umwana mugira umujamo mugira umugenzi wawe umuvyeyi mugira umugenzi wawe araje de puberté cane ukamwegera ukamugira umugenzi nk'ubu uye benshi handi iwacu uravuga ikintu urabona ko ari ikintu bari kutuko turakivuga nk'ikintu ca micropene umenga ni ikintu co kwexagera canke umenga ni ikintu kitabaho muga kirabaho kuko navuze mu kirundi cyo gutera amabuye nabivuze mu kirundi umenga urasaze kirabaho kuna kandi n'ubugwayi kuko nk'umuntu ariko ndaraba mu gatondo ariko ndasoma mu Faransa ko ibihugu biteye imbere barakora ama étude baravuga yuko mu Faransa hagati y'umugabo umwe kwijana donc umuntu le sexe masculine hagati y'umwe na gatatu kwijana baravukana ico kibazo kuko bo bagira diagnostic precoce bakabona hakiri kare kandi na traitement ikigenda neza hakiri kare rero ni kibazo kibaho rero muri ayo micropene kuvuga donc umuntu afise igitsina gitoyi nazo ni ziragabuye hariho di micropene usanga ziri izore basanga afise agatsina gatoyi gusa kandi rekoze navuye ko ari hormonal hariho nizo twita ama micropene associé basanga niho rero umuvyeyi ari obligé ngaho yo kwitura kwa muganga hakiri kare kubera abafise akamaro formation ko twita akamaro formation congénitale yavukanye hari associé niyo micropene gatuma umuvyeyi abona iyo anomara abona ico kintu kitagenda neza hari nk'abo dusanga bafise ico bita hypospadias kajya kantu gasohora umukaya gatoro gasohora umwanda mutoyi kari ahandi hantu gasohora amaso kari ahandi hantu katari hajya bamenyereye ko kaba aho kaba kari aho rero muvyo yari bije gucamo agenda kwa muganga aravuga ati ndabona ikintu kitameze neza mu mwana wanje cyangwa gasanga afise testicule imwe twama misi yose ngo arangiza vuba kibazo kari stress umuntu aba afise canke n'ingwara bisanzwe hari mu yes stress iri muri bimwe mugabo kurangiza vuba cyo twita ejaculation precoce kurangiza vuba ni kurangiza benshi bavuga none mu nkanga no mara masanga na gute birasimbirana n'inoti ngana kugira ngo wemeze kugira ngo ngizo yasuko no kuvuga kurangiza vuba ni kurangiza mu partenaire wawe atarashika aho ategezwa gushika sigure ko benshi harabarangiza vuba ubundi atarashikiko no kuvuga rero muri ico gihe rekoze iyo stress iri mu bituma bimwe tubishira mu makoze psychique kuko ivyo ngwara z'ama trouble d'érection masculine muri rusange haba ejaculation precoce ko n'amastade arashobora gutera kuri ejaculation precoce iri modere ukayidonke isanzwe mukagenda ikaba sévère mugashika no kuri impuissance mara nka insomnie ukazokumva kariro mu ndwi kurikira nkuko wamaze nk'indwi yose kandi wubatse kandi bwa mbere byari bimeze neza cohoka bitari bimeze neza bwa mbere aho rero ugashika rero kuri impuissance totale ushika ahantu ivyo bintu bitakunda bitwa bitagishoboka natanakantu gato ikagishoboka muri ico rero rekoze stress iri mu makoze psychique n'ama depression n'ibiki mu makoze psychique mugabo mu bihugu biteye imbere bakora ubushakashatsi bakora ivyigwa birerekana neza ibitigiri birerekana neza ko 90% by'ivyo bibazo ivyo ama trouble d'érection masculine ko kurangiza n'ingoga ko gutaba ubigishoboka na gatoyi ivyo 90% n'abantu bafise des maladies chroniques ziya ngwara zitakira zitandukira diabete za kwisonga na hypertension kuko ni complication ushikako byanka byakuntegezwa kwishikira biragera igihe ntibe bigikunda hariyo experience yuko ishobora guhagarara neza cyane birakunda nkuko nakubwiye mu rwego ruvura umurwayi neza ubanza kuraba ico byavuye etiology cause basi muri irangaje yumvikana umva benshi ico byavuye kintu cyo korerako ukagerageza gukosora ico umugabo la cause ashobora kuba maladie chronique bica bisaba yuko maladie chronique yatuwe nka diabete nk'umurwayi wa diabete nka karorero
umurwayi wa diabete ageze kuri complication asigaye afite impuissance totale ntibigikunda na gato imemero mate ntibigikunda nta kantu ntibigikunda na gato uyu oye bisaba yuko ukurikirana ya diabete yiwe neza hama ugakosora ibyo bica bigenda neza bisaba ko mukurikirana kuri byose ibyo bibiri hama biranakunda nk'uwo munsi urashobora kuza kwivuza yari amaze nka 10 ans Jean umugwayi ashobora kuza kugira ati je maze imyaka 10 kubera diabete ibigikunda uwo munsi nyine ashobora kumukosora uwo munsi agatangura gukora ibyo atahora akora ameze neza cyane ameze neza mu busanzwe hariho bari n'abagufi hariho na difference usanga ari umuntu ari muremure cyangwa mutoyi umuntu arashobora guhindura ico gitsina ciye kikaba kinini nkuko atifuza ego birashoboka mugabo hariho ubihugu biteye imbere baragira amashurusha nabizi ni bo bageze acha vyica ya nta consequence bitera atari naturel atari kavukire donc abarundi tumenyereka kavukire ko byose aho bako ikintu kitari kavukire cyose kiza gutera ingaruka mbi oya nta nkurikizi mbwa rashonje hano iwacu ngo ushaka amasanimetero kongera apana baza ofete ukuntu abantu no babwira kugira bavyumve uburyo bovyumvako ureka gushika hajya urujya rugero rwiza wateza gushikako kubera ufise ikibazo arabwira ngo mpa size yose ngo je nihitiremo akubimega ni muri marché isoko ro ayimega ni mu isoko ngo mpa size yose mpe size mu ufise ngaho ndabire ko amaje cengira shwashake abariho ugezeho ya ugera ku rugero utagerako kubera ya makoze nakubwira donc amakoze kenshi cenda yashira mu migwi 3 hariho les causes organiques hakabaho na les causes psychiques n'amakoze les causes hormonales les causes organiques ni hajya harimo za diabete na za hypertension y'ama maladie chronique causes psychiques ni ama depression ama stress wavuga na ma depression les causes hormonales mbani deficit hormonale nyine ufise ukenera ko umuntu rero ikoze yari yose ukamara ku identify tumenye n'uvura umurwayi wawe kandi bikagenda neza ikiganiro ni open mic ni kuvuga yuko twarondeye umuganga kugira ngo bamaze imisi babona ingo zahukana zitamaze kabiri canke gatatu ngo nasanze bimeze uko abenshi bakahukana kandi nivyo vyeze muri no mezi ngo abenshi ngo bapima bataraja muri zongo ikiganiro nibaze ko kirashobora kugirira abantu ngira akamaro cyane kuri abo bubakanye ko bashobora kumvikana ibintu bikagenda neza cyane ndagushimira cyane ndakoze cyane asante merci beaucoup